Ikaze kuri Iga Cha TV aho tuganira ku vyerekeye ubuzima muri rusangi ariko na cane ku buzima bw'abamama b'abarundikazi, abanyarwandakazi, abanyafrika eka ndetse naho bari hose ku isi. Izina ryanje nkaba nitwa Charisse arakaza, ndi umurundikazi, umumama w'abana babiri, umwe ngaha ku isi uyundi mwijuru. Murahawe ikaze, ariko saba mama gusa, si shene y'abamama gusa, n'abapapa, n'abigeme, n'abasore, abatamakazi n'abatama. Kaze kuri Iga Cha TV kuko tuzohigira vyinshi, tuzokwigishanya vyinshi, ari ufise ico ashikiriza canke ico yigisha abandi, arahawe ikaze. Tuzobaha umwanya wo kuvuga, tuzoganira namwe, eka ndetse na vya bibazo mufise, vya bintu vyose, imico n'imigenzo y'ikirundi itatwemerera kuvuga canke gushikiriza canke kubariza ahantu ahariho hose uwari we wese. Ngaha kuri Iga Cha TV tuzogerageza kubaronderera inyishu, tuzironderere hamwe. Nico gituma mwofyonda kuri subscribe, mukafyonda kuri share, mukagira like kugira ntimuze muvyisangize. Hari vyinshi muzohigira kandi muzoba mushaka kwigisha abandi, nimubishikiriza abandi mu kubipartaja, umwe wese ahaherereye, eka mbese n'abari kure bamwe batarabana za YouTube na hehe, bizobashikira mu bundi buryo ngurukana bumenyi. Hari n'ufise iciyumviro canke ico ashaka gusangiza abandi, arahawe ikaze cane kuri Iga Cha TV. Mwese tuzobaha umwanya wo kwigisha no kwigishanya kugira tubandanye dutezanya imbere, duteze imbere Uburundi bwacu, Afrika yacu, eka n'isi yose. Ntaco dutinya kuvuga, nta nico tuzotinya kubishura. Hari ufise ico abaza yandike muri comment canke se commentaire, ariko ashobora no kutwandikira kuri WhatsApp. Iyi numero iri ngaha hasi mubona muri titre, muri description, canke muri about. Turafise na Facebook na Instagram, yitwa Iga Cha TV @2022 kuri Instagram, canke kuri Facebook hariho Facebook page canke page Facebook ya Iga Cha TV. Murahawe ikaze, murisanze, tuganire, twigishanye, twungurana ubumenyi.